Kaze, bienvenue, welcome back to my channel. Izina ryanje ni Shikiriza kaza kuri bashasha, karibu muri sanze, karibu kuri IgA Cha TV. Murakoze nari maze amasaha 3 mpagaze ngaha ndabasavye lift no kuri muzo wa mukoze mukorera imana izobahezagira urera tugene ngenziye mu Kayanza yo mwoshikana mwijenda gayemwe nta muntu ndiko ndavuga niko amaze kubibona ku bantu benshi umuntu ukabambira uti ijya ni example natanze y'umuntu agiye mu Kayanza uwundi agiye mwijenda ukazabumva ngo none ngo nta kuntu woshikana mwijenda kandi amubwiye ko agiye mu Kayanza. Hariho n'abantu babigira no ngahi Bujumbura. Ukamubwira uti jewe uvuye muri ville par exemple. Ugiye dufate nko mukinanira. Ukaza wumva umuntu ngo none ngo nta kuntu woshikana mu Kanyosha. Je ngiye mukinanira. Ca ndengana aho naringiye, ca mbandanya mu Kanyosha we mbanza ndagushikana. Imodoka wayiranguye yegusavye lift. Burya umuntu asavye lift agendera ku mategeko y'ubutanze lift. Uwo muntu niye bafise umwanya akaba afise n'igitoro n'umutima mwiza wo kugushikana aho ugiye ni sawa, ariko naho nyene n'ivyaba bidashobotse shima aha kugejeje apana gutangura kumutegeka. Ukaza wumva umuntu wamubwiye uti ngiye kuri cathedrale par exemple, aho kugira mushitse kuri cathedrale ngo nyigiza haje imbere gato, ndakubaje nti ugiye henda gushikana aho ni sawa, ariko apana ko wewe uvuga ngo nshikana hajyanye. Je nakubwiye nti ngiye ngangiye okay sawa tugende. Perasho nawe ninde kandondera ya masa. Haro? Mwaramutse ga yemwe. Mwaramutse. Na mahoro kutaje ku kazi. Hego ni sawa je ndakomeye ndategera bisi kuva saa moya gushika saa 3 n'amaguru yahevye aruma ndataha. Ubu nari nitahiye nari naruhutse aha ndavyutse nariko nihwatira uturaya ndabe ko noteka agafiriti nari ndagakumbuye. Yemwe abanyagisagara muratwenze abo ni wari gutambuka ko weho bahafu gatonda. Uratambuke wewe wamenyereye kuduga imisozi, jewe amaguru yiwanje ndayababaye mbisa have umunsi mwiza. Abantu baba bambwira ubusa gusa kukana n'abantu nk'abanya Jesse nyarutsa ndabe yuko nokwirira agafiriti uyu munsi nakaye nari nikumburiye kuruhuka nari maze iminsi ndusha. Urabona dusingeso yuko umuntu uzawumva mpega yashabise uyu munsi nko kuzitaza ngo kuri je nacerewe. Urazi yuko nari gutonda saa moya na nusu ngo none ndabira ngo saa 3 zirageze nkihagaze ngaha. Umuntu gacumubaza uti none ugiye urumva ngo je ngo nkorera ngo hajye hafi ya cathedrale. None ubahe aha duhagaze par exemple uhagaze nko mukinanira ku Musaga canke uri mu Kinindo, uhagaze amasaha 2 urindiriye bus uracerewe ku kazi canke uracerewe n'ahandi hantu hose warugiye ngo urindiriye bus. No budafise amafaranga ya taxi kwiye kutokwambara isupresse canke ibindi birato bikoroheye ugatambuka nk'abandi bose. Ubwo n'ubumuga twaramugaye sinzi ko twamugajwe peut-être n'iterambere canke ariko hariho urugendo mvama nawe utarukiye kuvuga ngo biranateye n'isoni kumva umuntu avuga ngo ahagaze amasaha 2 arindiriye bus ahantu ashobora kugenda n'amaguru iminota 30 canke 20 wanashaka. Hariho n'abantu bexagere ahantu ashobora kugenda iminota 10 ngo arindiriye bus agahagarara amasaha 2. Quand même Twisubireko. Ego ndavyumva gushika ku kazi wa transpire canke wumva urushe kubera uwo mwanya wahatambutse ndabisiko bigorana, ariko none mbega uwo mwanya wo wahagaze ayo masaha 2 wahagaze ntiwarusha ntiwa transpire izuba ntiryakwaki. Va muhira uvuga uti ninaronka bus ni sawa ninaronka lift ni sawa ntabironse naho ndatambuka ndagenda n'amaguru nta kibazo. Foko twiyadapta ndabizi hari abazokwibaza ngo abivuze kubera ibi canke biriya oya
hariho umuntu uzabumva ngo wivugire shanga wewe ngo nuko ufise ngo déplacement ngo nuko ufise imodoka oya n'abafise imodoka muri ibi bihe ibitoro vyabuze mwibaza ko babikura he abantu barasiga imodoka mu mpangu bakagenda n'amaguru canke bakaja gutegera bus iyo bagize imana bakayironka nka jewe kuvuga ngo nacerewe ku kazi nari gutonda saa 2 nkatonda saa 4 ahantu ushobora kugenda iminota 45 n'amaguru cangira sport nambari suppress je nitwahura mwibarabara nambaye suppress impetse cakoshi ku mugongo nta nisoni biba binteye hariho umuntu nibutse umuntu araho twahuye na vuba pase ndamubwira nti none nkawe nukuri aho hantu ntibari kugenda n'amaguru ahantu ushobora kugenda iminota 20 jewe ngahangira ntambuke 45 acambwira ngo none ngumva ngo je ngo narabigize rimwe ngo shitse ku kazi barantwenga ngo sinasubiriye mbega uwo muntu muri ko mubana musangiye ubuzima ninde n'ubuzima bw'iwawe baho uko wumva ushobora kububaho kandi reka kubaho nkuko nakayifuza kubaho cyane nkuko naka abona umenga wobaho baho nka wewe ibereho wewe n'ubuzima bw'iwawe ivyo ninje nari nifuza kubashikiriza uyu munsi byo numva nshaka kuvuga ko uyu munsi mwibagire kunshigikira kugira like share partager canke j'aime na s'abonner subscribe ndabakunda cyane nawe